Ndabaramukije amahoro y'Imana, ndabaramukije abari mu gatondo mbifuje kugira agatondo keza, abari ku mugoroba nabo nyene mbifuje kugira umugoroba mwiza. Muri kumwe na Jane hatunga Imana ishobora byose, Imana yaramye ijuru n'isi, tuyishime ijoro n'umurango, tuyishime muri byose. Ndazi neza ko ibibazo byo twama duhura nabyo tukiri hano mu isi nkuko twabivuze ushize, ego buri munsi buri mwanya umuntu ashobora guhura n'ibimugoye, bimuruhije, bimuremereye, ariko twavuze yuko dukwiye kurondera ingufu z'umutima, kuko iyo umuntu afite ingufu z'umutima niho ashobora no kubandanya urugendo. Nuko twongeye kugaruka kugira ngo tubandanye muri bya byumviro duhana imisi yose, twiga inzira canke uburyo twokoresha kugira ngo tubungabunge ubuzima bwacu. Twibutse neza yuko ubuzima bwacu twavuze ko atari ubuzima bugizwe n'umubiri n'inyama n'amaraso, ahubwo dutegerezwa no kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe, ubuzima bwo mu byiyumviro, ubuzima bw'impwemu, ubuzima bwose mbega muri bya bice nkuko twabivuze byose kubabikurikiye. Rero tubushize twize inzira ya 11 ivuga ngo rondera ahantu ukahakore neza, ahantu ushobora kuzoza ugenda ukicara ukiherera canke ugahagarara canke ukaryama uko ubyumva, ariko ukarondera aho hantu uzogenda kugira ngo wongereze inguvu, kugira ngo urusheho gusubiza ubwenge ku murongo, wongere kwiyumvira neza. Kuko nugenda aho hantu wafise ibyakugoye canke ufise ibikubabaje ukamara umwanya wiyumvira neza, uzohava hari ikintu wiyunguye mu mutima. Ushobora kuvuga ati ibi nakoze nibibi reka mbihindure, ushobora kuvuga ati ibi bintu koko byambabaje, ukareba ibyakubabaje ukabishira imbere yawe, hanyuma ukagerageza kurondera uburyo bw'ukuntu wogabanya ishavu n'agahinda n'umubabaro byo byaguteye bivanye n'ivyo bintu ivyari byo. Turibuka kandi ko twavuze ko hariho uburyo bwinshi, ni nayo mpamvu dufise inzira igihumbi. Inzira ni nyinshi abantu bashobora gukoresha kugira ngo bagabanye ishavu. Inzira ni nyinshi ushobora gukoresha kugira ngo ugabanye ibyakubabaje, bireke kukuremera mu mutima, bireke kugutsikamira ngo bikubuze urugendo. Turi muri uru rugendo rw'ubuzima, bamwe niho bakirutangura bakiri bato cane, abandi barugezemo hagati, abashikanye mu myaka 40-50, abandi barugejeje imbere ho gato, abafise imyaka 60 gushika kuri 70, abandi bere bari no kurusoza abafise imyaka 70 kuduza hejuru. Urumva urwo rugendo n'ururerure mu by'ukuri, kandi nta umenya umunsi azorurangiriza. Niyo mpamvu dukwiye kwitwaririka ukuntu twokora ibyiza, twokora ibintu bitwungura ubwenge, ibintu bitugabanyiriza ibituremerera, imitima yacu ntiremererwe cyane ngo iruhe inanirwe cyane. Niyo mpamvu muri iyo nzira ya 11 twagerageje kurondera uburyo wozokora ahantu uzaja wiherera kugira ngo wongereze inguvu. Uno munsi tugomba twige ku nzira ya 12, uburyo bwa 12 ushobora gukora, canke ni ukuvuga ntabwo ari itegeko yuko uzobikora byose uko twabishize ku murongo, ahubwo wozoza ugenda uraba ati iki nicyo mbona je gikwiye, gihwanye n'ubuzima bwanje, gihwanye nuko mbayeho. Muribuka yuko twatanguye mu ntango tuvuga ngo ubanze wimenye, menya mbe wewe wofashwa n'ibimeze gute, mbe wewe umutima wawe woroherezwa niki, mbe uremerewe niki, mbe none wewe mu buzima ubayemwe niki cokorohereza, mbega birakorohera ko nk'ahantu wozoza wiherera kugira wongereze izi nguvu z'umutima. Mbega we wizera iki mu myizerere yawe, wumva mu buzima bwawe intumbero y'ubuzima bwawe ari iyihe? Ico naco ni ikintu gikomeye dutegerezwa kwigaho. Umwe wese yicara amenya ati je ubuzima bwanje bubayeho kubera impamvu iyi niyi. Iyo wicaye nta ntumbero nimwe ufise mu buzima bwawe, ni hamwe ukora ibintu byose uko wiboneye, ni hamwe byuka nta n'umugambi n'umwe ufise, ni hamwe indwi yose ihera nta n'ikintu uvuga ati muri uyu ndwi nakoze iki ni kizima, wumve ko ukishimiye, wumve ko ari intambwe wateye. Tera intambwe uje imbere, ureke gutera intambwe usubira inyuma. Muri iyi nzira rero ya 10 kora uko ushoboye, ugabanye ukureho gose ibintu byose bigusubiza inyuma. Tera intambwe uje imbere, kuraho ibigusubiza inyuma. Muri uku kuntu rero twotera intambwe tuje imbere, hariho ibintu 5 nabonye mu bitabo maze imisi nsoma, ncambishira mu ntego ivuga ngo bireke bigende ukugira ngo ukomeze gutera imbere. Hariho ibintu 5 twifuza kuzohagarika mu buzima, igihe cyose wumvise umutima ucitse intege, igihe cyose wumvise uremerewe, igihe cyose wumvise hari ibintu bikumereye nabi cyane udashaka gusinzira, udashaka kuruhuka, utari guhema neza, igihe cyose wumva ugeze mu buzima bukuruhije, gerageza ibi bintu 5 urebe ko hari ico bizogufasha, urebe ko ubuzima bwawe bwo mu mutwe bwokoroherwa, kuko bizogufasha. Uyu mwanditsi David yaravuze ngo ikintu ca mbere utegetswe guhagarika, ngo hagarika kuguma wiyumvira ku byakubabaje cyane. Impamvu nukubera ko ikomeje wiyumvira ku byakubabaje cyane akaba ari byo tuhanga kwa maso,
umubiri wawe ibyiyumviro byawe mu mutwe birononekara. Mbere hari n'igihe byonona n'imibanire yawe n'abagenzi muri kumwe, bigaca bituma uwukwegereye umwitura inabi wagize, uwukuvugishije ugasanga umwishuye nabi, ikintu cyose mbega ukakibona mu nzira mbi. Gerageza kugabanya kuguma wiyumvira cyane kubikubabaza, ku byakubaye ko bibabaje. Ubushize twaravuze ngo ibyakubaye ko ntibiguhagarara imbere ngo bikuze kurengana. Ego n'ubu mbisubiyemo, iyo ni inzira imwe muri izi uyu mugabo yavuze. Gerageza ntukomeze kwiyumvira ibyakubabaje cyane kuko biraguhagarara imbere bikubuze kubandanya. Icya kabiri yaravuze ngo ntukomeze kwiyumvira ibikuremereye, ahubwo biha Imana, kuko iyo umaze kubyegurira Imana, Yesu niwe yavuze ngo munyikoreze amaganya yanyu yose, ibibaruhije byose mu bishira iwanje. Rero ugabanye kubyikorera wowe nyene, ahubwo ubikoreze Uhoraho, kuko niwe noneho afise n'ingufu zirenze iziwacu, wowe kugira ngo woroherwe mu mutima, wumve uruhutse. Numara kuruhuka ubuzima bwawe burabandanya, umererwe neza. Icya gatatu yaravuze ngo reka gukomeza uhangayitse cyane, ahubwo gerageza worohereze mu mutwe. Iyo wakomeje guhangayika cyane bituma uryama ntusinzire. Iyo wahangayitse cyane bituma urya ntibimanuke. Iyo wahangayitse cyane ubuzima bwose burahagarara. Gabanya rero guhangayika cyane, mu mutwe wawe horoherwe, wumve kumerewe neza. Icya kane ngo gabanya, reka kwicuza, kuguma wumva yuko ari we wabyiteye. N'ubushize ibyo twarabivuzeho gatoye. Hariho abantu bakomeza bicuza bavuga ngo nije nagize ibi, nije nagize ibi, ugahera muri ibyo ubuzima bwose umunsi wose ukakurengerako. Rero gabanya kwidoga, gabanya kuguma wumva ko ari we wabyiteye. Byarabaye, ahubwo biti inyuma yawe, ubandanye ufate noneho ibiri imbere. Hindura, ukora ibyiza, ubandanye uje imbere. Tera intambwe, izindi 99 zizoterwa n'udusumbye ubushobozi. Icanyuma kivuga ngo reka kuguma wonona amasengesho yawe, reka kuguma wonona ibyiyumviro byawe, ibyifuzo byawe. Kubyonona no kugira gute? Ni igihe umara gusengera nk'ikintu ukavuga ati Mana ndifuza ko zomfasha iki, ariko ugasanga ibyo uri gukora biri konona. Ntukore mu ntumbero izotuma bya bindi birushaho kugenda neza, ahubwo ugakomeza ukora nabi, ugakomeza wonona mu kibani wawe, ugakomeza wonona mu bintu byose ukora. Rero gabanya, ahubwo bandanye uje imbere. Yego rero murakoze. Ibyiyumviro byacu, umwanzuro twovuga nuko ibyiyumviro byacu tubirambure neza, tubyerekeza imbere, dutere intambwe tuje imbere, tureke gutera intambwe dusubira inyuma. Gabanya kwikorera amaganya yawe yose, gabanya kwamuhangayika ijoro n'umurango. Kora ikintu cyose ku munsi, kora ikintu ciza kikunezereza, ariko atari ikintu kikononera ubuzima, atari ikintu cyonona umubiri, ahubwo kikugira neza. Murakoze, muhazagirwe umunsi mwiza. Bye.